mu gihugu harabaye icuka kibi kivuye mu kuvuga nabi canke mu gukora amakosa. Twebwe icyo twagomba gusaba abaserukira abene gihugu nuko mwebwe umurorerezi mukuru muri aya matora yimirije mwofata ingingo zibereye kugira ngo abene gihugu bagume batekanye ndetse n'ibikorwa bigende neza mu gukebura abantu barenza amategeko, kuko duhora tubibona abantu gahura bararenza amategeko biboneka bigaragara, mugabo tugahura nta nguvu ziroyemwo mu kubakebura mu kubahana. Mbega none muramaze gutegekanya ibihano bibereye kuri abo bantu atera akajagari, muhereye nko kuri hano turi hano mwabibonye aha hanja niho bashika mu misozi hariya anya baca bazokora ibintu nkabijya nyene. Twagomba rero muremesha bene gihugu muzobaremesha kandi mushigikira ya matora mu gutanga mu gukosora abantu barenza amategeko. Murakoze n'ico narifise ntere rwose mugerageze mworosha imvugo, kuko imba twaragiye muri politike nuko twashimye guhiganwa. Imba nawe ugomba guhiganwa uveyo uze muri parti politique nawe uzuhiganwe, byo babyiza gusumba. Sino birandira ko usanzwe nta byinshi mfise mvuga kuri calendrier kandi nta byinshi mvuga ku mategeko, ariko ngira ngaruke ku kintu kimwe. Mu bisanzwe amategeko ni meza, ariko kuyubahiriza nico kigoye. Mu bisanzwe dufise ingorane yo kutagira indero yo kubahiriza amategeko, nico gituma hari ibibazo byinshi. Mu gihe waba indero yo kubahiriza amategeko byose byo kunda, nabo mwita ko bagumutse ntabo mubona. Reka rero tuje hamwe kubahiriza amategeko, kuko nibaza yuko gerageje kumva imvugo yakoreshejwe benshi baguma bashigikira umugambwe watsinze amatora mu mwaka uheze, ariko nizere yuko iyaba atamigambwe ihari nibaze ko atawe bari guhigana. Imba mushaka yuko hohigana umugambi umwe nta kibazo, muragenda muhindura ibwiza shingiro kugira ngo twese tuje ku murongo umwe, hanyuma twese turabarundi twubahiriza amategeko. Nitwagira indero yo kubahiriza amategeko tugakunda igihugu by'ukuri, ahanini ikibazo dufise ni kutakunda igihugu, ni naco gituma tutubahiriza amategeko. Erega amategeko ahari kubera ko hari amakosa, iyo abatakosa rihari n'amategeko yobaho. Ariko ico no kubwira abasuma bama bafungwa kandi hari amategeko abahana. Murakoze. Umuvyeyi ari mwiza mugabo agatajana byana by'isuma itupawe bari abantu mwene basi yigenga bari abantu tubababije turabasabye n'ukuri kamuzobanza ngo bigishe mamirisha kabuye k'abagabo n'ak'abagore byura n'ijambo bategurire ibintu bimeze hariya. Nta bwoba buhari, sindavyo bituma biba, kuko utsinda abatsinda. Kandi mugabo je nitorera nk'akatwi kambere kamwe ndagaharure ndakabone haca nkeza wansinze mugabo akatwi kambere kamwe nakabone. Murakoze rero ndendera mubashikiriza n'ayandi ho biteguye nimugire ubwoba kuja amatora umutima utekanye, kandi abarundi murabona ko usatekanye. Namwe rero ari amateka yitwa Niyonsaba Celestin, mu nama nshingamateka abandongoye umugwi wamaho ujejwe intwaro ibereye. Jeje nagomba gushikiriza duhereye ku biriko birabera hano, eka mbere n'ibihora bibera mu gihe bihora biba mu gihe c'imyamamazo. Hariho amakosa, ayo makosa rero akava ahantu hatandukanye, haba ku barongoye imigambwe,
canke ku banywanyi babo eka mbere no kuri aba bene wacu abamenyesha amakuru turi kumwe gahura ndagira kandi ingaruki ngayire abanyamigambwe bamwe muti gute nitwumva ingene umwene gihugu umengo yo kwakwa uburenganzira bwo gutora n'ibyashikirijwe n'umuvukari wanje banza bitonde avuga ko abanyepolitiki boje hamwe akumvikana bagashiraho ubutwara dukwiye kwama twibuka urugendo n'inzira zabayeho kugira demokarasi by'ukuri isasagare mu gihugu tunibuke inzirakarengane zitari nke zatakaje ubuzima kubera amajambo y'abanyepolitiki bamwe aha kandi hari wavuze ko ngo hageze kurorera hohabwa ijambo imigambwe mugabo kubera akajagari kandi tw'amatubone y'amatora aheze aho usanga imigambo iri kuvuga ibi na biriya yandikisha mu mpuzamakungu Union Africaine n'ibindi ari ubeshi gusa bakavuga ko mu matora yagenze nabi twebwe twarunze indorerezi zishika ibihumbi mu gihugu cose bakubahuka bakavuga atari indorerezi barungitse tubona ko ikijanye n'abokora mu by'amatora hanini mu ijambo amashirahamwe yigenga yo atanyuza politiki aba ariko arahiga nivyo hari abatwita kutariko iyo tuvuze ariko igaragara ni uko amatora turiko turajamwo azogenda neza kandi ariko ategurwa neza kubatitaba twebwe nk'amashirahamwe yigenga tuvuga duti uwutitavye n'uburenganzira nawe numva bidakwiye kuvugwa twari umuntu atitavye waze ngo ngiye mu matora nyamba ubona atamaje ufise abarundi bo bazotora amashirahamwe yigenga turiteguye kuzoterera muri aya matora tugiye kujamo aha kandi nkavunira kagohe abanyamigambi kandi agaruka umwene gihugu ijwi ryiwe ntayegayezwa kuvuga ngo amatora ngo yibwe mu gihe twe tuba twabonye ukuri n'ukuri mwikebuke kuko iyo umugabo abesha arabesha kera agatinda agahiuka mugabo twese twoje hamwe tukubaka igihugu dufise ihangiro rimwe tukayoboka ibyo seni itubwira nta nkeka ko intambwe duteye naho tugeze byovyazwa umusaruro mbere amahoro akabandanya atsimbatara nibaza ko rero imigambwe itoguma ituzanamwo akajagari kadashoboka aho kajagari twakiyamirije twebwe tuzokurikirana amatora tuyacungere kandi tuzoshikiriza ibyo twabonye murakoze abantu batarose amakarata numvise bavuga ngo bazotanga amakarata hariho abantu batashi amakarata yawe yatakaye tutetse ngira ngo sinzi ko yatakaye canke ko habaye gusamara ntibayaronke sinzi kuko nanje ndi mu bataronse ikarata naragiye kwirondera ndayibura rero abo batarose amakarata tuzosubiramo kwiyandikisha bushasha ko numvise ivyo mwavuze ivyo abantu bakwijije imyaka n'abantu bari bavuye hanze ariko umengo ntimwavuze ku bantu bataronse amakarata kandi bari basanzwe bari ngaha sinzi ico naco ngere mu kitwishura ko ari abo duserukira natwe batanazironse abo dukeneye ingene bamenya ingene bazozironka murakoze Torosho bwira baje nicaye coroshe ega tuba turi ku biro vy'itora abaja nibo bari mobile kuzurashira ku masantre abasesi ni supervision kajya gakoko kijya gikona cyo bomara ego oui no muri Angola nawe wakoze ahubwo ico nkuyemwo tuzobandanye kwigisha education civique patriotique turonka abarundi benshi bokwemera gukora muri ubwo buryo ni vyiza bibaye si bibi amahera yogabanuka ariko sinzi ko boboneka benshi
on perd tout en voulant trop gagner twava tuburiramwo byose ngo hari ikintu twagira dukize bishobotse wi gusa nkuyemo no kwigisha abantu gukunda igihugu kuruta uko bagikunda sinzi ko byokunda. Bon, ikica ma liste additionnelle je ni commentaire ngira nabonye kuri amatora aheruka hari ukuntu ndabivuga sous réserve y'umutekano nibaza muri amatora twagize ya une forte présence y'abagents de sécurité kuruta uko twavyibaza. Izo nimumbaze kubera iki twabonye babaye benshi muri ville amari cyagoranye bagomba kuja gutorera bose ku même centre bureau de vote rero kujya ba 25 baca baragira ariko principe kwari basanzagiza mu ma bureau de vote atandukanye nakabazo technique twaciye turegla en fait nibaza ko les unités de protection des institutions zose zari concentrées à Bujumbura pour des raisons que vous pouvez deviner. Nakabazo technique kaciye gatorerwa inyishu sino 25 gira ibiharuro byoroshe fata abantu 25 par bureau de vote fata 25 fois 14500 utora abantu bangana iki kandi abari bemerewe kugitorera ku liste additionnelle 1 ni aba journaliste bagiye kugira couverture médiatique 2 ni bajya bajeje umutekano bakurikira abategetsi 3 ni abari mu abakozi ba seni bariko baruganiza amatora batatori aho bandikishirije abo bantu baruye barakwigwa iyo giharu hajya tuba twagiharuye ntibarenga ahantu rero byabaye kabaye agapetite concentration aha muri mairie kubera byagaragaye ko niho hari abantu benshi bajeje umutekano hamenga hari habura n'ibintu by'amamitation yabo benshi antuka bari ngaha kabaye akabazo gato ico ni kintu gishobora kuba regle nta kibazo kinini bizotera. Hanyuma ubu bizasabye ko mwese yokora akazi kiwe nivyo mwese akora akazi ajejwe ntaje muri byinshi ataba hanyuma bimwe byo mu gihosha barahanywa abatari bake burya no kutabikirikiranye umunsi w'itora uheze rega twebwe inde biba yavutse ugifise dose mu butunganira bandanye arigeze itanyaruka sinzi ko turavuga ati wawundi yafatwa yarapfunzwe yarapfunguruwe bamutoje amande twebwe ujya munsi duheje guprograma akazi kwacu abagasa nagaheza ubutungane buca bubandanye ico nzico aba makosa yaguye ko barahanye yego hari n'abantu nzi batari bake bapfunzwe kumvo zitandukanye Deo Dipe watanze impanuro nibaza ko bene byo bavyumvise nibagerageze barondere abantu baja ku mabiro de vote kugira ngo byorohe wiweri serutse n'igihe c'isuka ndagishikiye kijya ca bourage des urnes umbabarire je nama ndacita inkuru kandi akivuga nshimitse n'abama bakikorera ko bourage des urnes dufate uvuze uti saa 12 nasanze isanduku yuzuye tuvyemere sivyo none usanze isanduku yuzuye saa 12 abaje gutora kuva saa 12 gushika saa 9 amajwi yabo yagiye he tutwe dufashanya gutahura sinase ko bitoba byarabaye hama wabonye bourage des urnes kubera ko utakomenda urate ngiyi isanduku nsanze yuzuye aho byashitse cyangwa byo byarashitse ikindi kivuga kubera iki ndakivuga kubera bene izi nkuru zinetejuku ucumenga na cabaye ku biro vy'itora 1014 izo bourage des urnes vyabaye ku biro bingahe hama ivyo biro vyabaye ko nimba koko saa 12 isanduku yaja yuzuye abatonze kuva saa 2 gushika saa 9 amabilite yabo yagiye ni kibazo technique 2 ko kuri rya F2 tuvuga yuko baraba taux de déperdition le nombre de bulletins distribués na le nombre de bulletins retrouvés après dépouillement kwata PV nimwe twaronse ivuga ati hari twasanze bidasa ndabaha karorero natanze ama bulletins de vote amajana 3 kuko ma bulletins de vote biroroshe ni hake barenza 500 nuwo gira bourage basi yasatse ni bourage abana amajana 5 sivyo abo hatorera none ko tavuze ati batanze 500 dusanze amajana 8 harantu byo mwabyumvise nuko we mugabo yakigarukanye ngoma ndakigaruke ko kandi ndacicarire atakudidinganya certains discours zibe kase no ba acirijanye imitima kibonetse naho uvuga ati nukuri iyi sanduku ntimvane ngaha nibaze baturabe dusanze yuzuye none abamandateri siho bari abo observateurs siho bari none bose bagwariye nimwe miyopi
bose barabateye ubwoba ruragoba harabura n'umwe avuga ukuri harabuze n'umwe atimba ati isanduku ntimvana muze muyiturabe dusanze yuzuye muri bico ndiko ndavuga bikaba byarabaye ntibisubiye kuri iyi biro do vote ari isanduku dusanze yuzuye dufashe iryo ni tongo ariho ibintu byinshi byagiye bavugwa vya courage je nibazo ko ari kubifata avec beaucoup de réserve de précaution Oscar abatwa mbabareje mpava ndayica umujya ndiko ndagutera inkuru sindakwishura ni considération de générale urabona abatwa bavuze bati mubuze 60% tu 40% tutsi 100% abatwa ntaho turi kandi nibyo yabaye ijana ku ijana baca bagira computation ya batatu twabitugira gapiti calcul muri ya classification batubwira bavuga ngo abahutu ngo ni 85 ku ijana abatutsi babita 14 ngo abatwa ni 1%. Dufate ko ivyo biharuro ariko biri nubwo je ntavyema ariko dufate ko ariko biri ngirira 1% ya 100 yitwa ngo ko mugabo yatubajije ni Oscar urafise agakaramu rero abamwigisha tugira ka exercice gatoya 1% de 100 utora combien Oya ni 0,01 sivyo ngirira 1% de 10 ni combien ni 0,1 sivyo or bavuga ko muri Assemblée nationale siège ni jana iyo vyama computation bitaraza l'Assemblée nationale burundaise composée d'au moins 100 députés dukoreye kurabo sivyo mwebwe mufisemo 1% dufate ko bahakota ufashe biharo nta n'umudepite mworonka babahaye batatu tuje muri Sena ni siège 10 1% de 10 ni 0,1 mufisemo batatu c'est déjà 6 eje nagomba rimwe iyo muri ko muragira reclamation iyi ntakubesha ikinda kivuga ko nari gukurikiranye zijya 3% zijya 3 siège ni affirmative action yakozwe kandi mu gikenguru ni discrimination positive nk'ubu n'ababesha batwa muri Sena barabomoreye muri batatu kuri 10 c'est pas peu muje muri 30% uravyo twazanaye simvuze ko ari byinshi mbabarira ariko nagira igishimwa n'umugani w'ikirundi bavuga ngo akana kubwe kagaya kagira gute kagaya kamira mubanze mushiba ariko mugume musaba nta ngorane akana ko kubwenge ngo kotsa kagira gute kamira nako nyene je nagira ndakubwire nukuri kandi ibi nta emotion ndabishiramwo 3 députés kwijana na 3 sénateurs kuri 10 nukuri ivyo gukenguruka birimo muri iyi situation tukirimo imeze uko imeze muri vy'amakoturaza abantu barenganijwe burya n'abahutu ugiye muri ya calcul arithmetique uretse ko je nshigikiye ko muri kazoza bizopfamo yego kuko yari Mandela igihe bagira chansozera Mandela kugira yumvishe G10 na G7 bemere 50% murazi ibibazo yababajije yabajije amihari yagwana yitwa Pempeya abari yongera baravyibuka yabwiye ati mu gisoda muvuga ko atanumwe ari batego none mwatsinze intambara teka twanegose kuri 0% nkaguha 50% nta kintu kirimo abari kote yoto kote tusinati mwebwe mvuga ko muri nkeho abahutu bazobamara n'imipanga muri 15% tubaye 50% niba bamara muragomba mufena mu muzi watacu mu mazi bazobica muri 50% hajya no havuye ijya ngo win process abandi barabaza ati ntimukoreko wewe wari kuri Mandela je nasanze ari gikoko yavuze ati wewe wari kuri 0%. Kuko kijyagiye nimba muvyibuka igihe Mandela aza yagiye mu mpimba hari liste abagwanyi bari bamuhaye sinzi ko ari babosco nabande sindavyibuka yagenda gasoma Bikoma Guja Colonel Tutsi Bururi na uko nyene barumviriza haza gusoma Hutu barabura arabasoma bose bacanga urumva ngo mutama babarundi turi bamwe duhana abageni zabindi ari karavuga mwana
ngo twamye duhana abageni ngo none gabigenda gute tout un commandement militaire baba une même ethnie d'une même région, c'est normal. Rero wacha ngo ngwire ngo panaotaga waraisi tu reka vuga ruto panaotaga waraisi havuka aba president gusa nahandi hantu bashobora kuvuga murumva kukana bamwe bavuye kuri 0 baja kuri 50 abandi ni 15 babaye 50 aho nta win process irimo ntayo mwumva mbaye abantu ngo si ibintu ni benshi ariko biza biragenda abatwa nabo uharuye ijya pourcentage bwo mu bitabo nta na impulse irimo mugabo bahaye 3 députés 3 sénateurs ibi ndabivuga kugira ngo dukase certains tabous nukuri je ndabivuga nemanze no gukasa certains tabous mwumve vyagoye igihugu mwumve n'inzira turondera igituma tugomba kubivamo amasezerano y'amahoro nta watsinze uwundi wabaye umwumvikano rero umwumvikano kutumye dushika tugeze tuwukomeze amageneration azodukurikirana yasanga ivyo ubwoko bitagikenewe babikuremo ariko raporo ejo bundi yayiciye umujya yavuze ati batama ntimukoreko reka rero kubavuze ati ntimukoreko reka tube turavyubahiriza uko tugira amahoro